Izi rero mubona ngaha, izi mubona ngaha zimaze indwi imwe zishitse ngaha mu Burundi. Zikaba nkuko mubona muravye ku ingene zisa namantuze nama poule pondeuse ni nko kuzotanga amagi gusa. Aha rero niho tuzitanguriza zizova ngaha cya zimukira mu yindi nzu kubera ngaha niho dutanguriza izishitse umunsi wa mbere. Ko zingana gute? No kuvuga iki kibanza cyose dushizemwo inkoko hose hakaba huzuye. Kigenewe kwakira inkoko 150. 150. Ego. Abajene twaciye tubacamo mu migwi itatu. Hariho imigwi rero y'ugwaruka ruri ku mitumba. Urugwaruka ruba ku mitumba aho ari ku makoline nabo urugwaruka dushira rero mu migambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira ngo bashobore guproduza ico umuntu yo kwita la matière première. Hariho urundi gwaruka twashize ku ma secteur kuri secteur secondaire. Aba bajejwe mu bisanzwe guhingura wa mwimbu wa bamwe ba mbere. Hakaba rero n'ugwaruka rusanzwe rutarindiriye paeje kwiza kugira rutangure gukora. Mugabo icyo nagomba ndababwire nuko haba mubize, haba mubatize, haba ababa mu bisagara canke ababa mu ntuzenye mu isukari rya nyene ingoko iragisukari cyane gose kubera ziba zivuye kure zarushe. Tuzitegurira agasukari kugira ngo isukari irimo glucose zimererwe neza zisante areze kugira ngo bwa buruhe n'akavitamine turacanga buhere. Aha nkizi zimaze indwi zibiri murabona ko zira zifise amoya kwa dukono ntituba tugikenewe. Zifise amoya, aya moya arazifasha kugira ngo ubukanye ntubwinjire kuri uwo musi. Ego aha rero inkono kuzishuhiriza ntituba tugizeshuhiriza cadukura y'inkono hama tukazibira mugabo kuronswa izi nkoko waramaze kuronswa d'abord inyigisho zijanye no kuzorora, inyigisho zijanye no kuzigaburira no kuzivura. Waramaze kuronswa inyigisho zijanye no kubaka inzu zobamwo, gongera ronswa n'inyigisho zijanye no kujera koperative. No kuba ko muri izo nyigisho rero za gestion de la coopérative kirazira kikaziririzwa yuko banagurisha. Mbere ko dushika ku cyatuzanye kwiranda birakunda ko umuntu ashobora kuvukira mu Burundi agakurira mu Burundi agatera imbere yarekeje na paeje. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kuri ahandi ndabura ko ari juste gale get from where like black person black beyond the camera mwitu musaza kwini boy midasazwe ndabura ati making sure ko mazugura subscribe akingirongere kare wafyoze comment zanyu yaba izi dukebura niziduye ingufu ziraduye mpo bidasanzwe ndakubwira ko vyamaze komera ndabura kuno munsi bantu b'Imana twaba kwibujumbura twabazanye mu ntara nziza ahitwa Ibubanza mu ntara nziza Bubanza anacacana bitwa kwiranda kwa kuri aha ndabwira ati uno munsi twatewe iteka na cacale nuwatewe iteka kugira ngo dufashe twebwe ugaruka dushobore gutera imbere kwa kuri aha twaje mu rugendo shure twaje kwiga ibintu bikomeye cyane aho mukanya muza kwibona mutumire wacu nawe sumundi n'usanzwe arongoye ikigo paeje gijeje gufasha ugwaruka mu kwitunganiriza ibijanye n'ubutunzi n'akazi nimba ntihenze ko kuri hari mwite professeur Manirakiza Desire na cyane no mutumire uno munsi ndabara musa nyakubaho ndabara mutsa cyane bizira komeze neza cyane gose. Ikigo kijejwe ugwaruka mu kubafasha kwitunganiriza ubutunzi n'akazi iyo umunsi ntuyumvise paeje atahura ikiga professeur umuntu yumvise paeje no gutahura ko ari kigo kijejwe ca leta kijejwe gufasha ugwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Bisigura ko muri paeje dufise ibisata bitatu. Igisata ca mbere nico kwigisha ugwaruka foko ugwaruka rutahura yuko ibi bintu byo guheza amashure rugaca gwicara muhira rukarindira kwa akazi karusanga muhira cyako ruja gukora mu entreprise yandi ahambaye ivyo ntibigikunze. Hanyuma tugaca turuha rero inyigisho zijanye za none zijanye no gukora imigambi rusanzwe rushaka gukora. Nuvuga ko ugwaruka rushaka gukora umuga ukumwa turaruha inyigisho zijanye no kumwa. Uruvuze ruti dushaka korora inkoko turaruha inyigisho zijanye no korora inkoko. Nibaza ko mwabonye mu ndwi heze kuri paeje Gitega hariho inyigisho zijanye no korora inkwavu. Ujya muhinga twamukuye hanze kubera hari haba jeune bashaka korora inkwavu tinimuze tubaha izo nyigisho. Hanyuma rero abahejeje kugira izo nyigisho cyo tubaha amafaranga tubaha umutahe w'ibanze. Umutahe w'ibanze mu bisanzwe n'umutahe bateza guhabwa n'abavyeyi babo.
mugabo kubera leta ari leta mvyeyi leta rero irongowe na nyene icubahiro General Evariste Narishimiye yavuze iti urugwaruka ndarugwako n'umujama wa jeune ndarugwako amafaranga ndabaye kugira ngo bashobore gukora imigambi yabo. Kuva Burundi bwaho kabaho ni ryambere mu gihugu haje umupresident yitaho ugwaruka mbere agaheba imiliyaridi 40 zirenga kugira ngo ku mwaka ugwaruka rushobore kwifasha gutera imbere. Mumaze imyaka 3 muri ko murakora. Nike kintu mwishimira muri no myaka 3 mugerageje mukagira icyo bita auto evaluation. Mubona mugejeje. Tugerageje kugira icyo umuntu yo kwita auto evaluation. Wanashaka twatanguye mu 2021. Umwaka wa mbere twawumaze turiko turubaka ikigo kuko ni ikigo gishasha. Mu bisanzwe rero tumaze umwaka ni n'amezi dutanguye gutanga uburyo kugwaruka. Nagira ndababwire yuko ubu no munsi turiko turavugana tumaze gufinansa imigambi y'ugwaruka ingana ku 2070. Iyo migambi ingana n'ibihumbi 2070 imaze gukreya ubuzi bungana n'ibihumbi 30. Wow. Murumva yuko ico kintu tucishimira. Ikindi kintu no kwishimira tugiye muri auto evaluation ni hinduka mu mutwe y'ugwaruka. Kuko nkuko nabibabwiye ugwaruka gwinshi ruja kwishure ruvuga ruti twebwe dukeneye kuheza amashure hanyuma ubuce turonka ubuzi bwo mu biro ivyo biriko birahera. Nagira ndabamenyeshe ko nagiye kuri kaminuza y'u Burundi mba Poire Sim abatikorako ndabigisha umugambi wo kukoropa amatoilette. Aba peti ubwa mbere bari bashatse kutavyemera mu nyuma baravyemera. Urabona kuri kaminuza y'u Burundi muri bajya batikorako nca mfata bakuru babo muri bo abatwara abandi muri bo batandatu ku ntara cyo tugira abajeni 108 cyo tubigisha umugambi wo gukora isuku ico bita mu gifaransa nettoyage professionnel. Baravyiga barabimenya neza baca baronka contrat muri BRB y'imiliyoni 10 ku kwezi. Ubu bakora muri BRB bakora nibo bajejwe isuku muri BRB bakaba bahembwa imiliyoni 10 ku kwezi. Nsubiye kuri kaminuza y'u Burundi kugirisha séance de moralisation. Twarabuza aho twicarika abanyeshuri. Twatanguye saa 10 twategezwe guheza saa 12 kugeza saa 2 twari tukivuga. Hariho rero iyo mpinduka. Nico payeje nibaza ko ari kintu payeje yo kwishimira muri iyo evaluation. Ubu nibaza ko ari abajene bake bicaye barindiriye ko babaronswa akazi na leta. Kuko leta nubwo yo bishaka nta kazi ishobora kubaronsa. Kuko ni benshi mugabo ubushobozi bwa leta nabwo nibuke. Kandi singaha mu Burundi gusa naho muguba mukaraba no mu bindi bihugu byose nta gihugu na kimwe kwisi kiriho leta ariyo itanga ubuzi yonyene kugwaruka. Uravye ibihugu vyinshi birifuza ugwaruka rugifise inguvu ntatwebwe nkuko tumeze. Uravye Burundi dufise population ikiri jeune cyane kandi mufise umutwaro ukomeye kuko mwahawe kugira ngo mudufashe gutera imbere. Umurundi w'umujene muri kino gihe mwiterambere mumubona he imbere ko dushikira mucatuzanye ngaha aho tuje kubabwira gakuru keza. Umurundi umujene mwiterambere nibaza ko turavye umurindi ugwaruka rw'u Burundi ruriko ivyo ruriko rurakora nibaza ko mu myaka 5 canke mu myaka 6 Uburundi buzaba bugeze kure. Nagira ndababwire yuko turafise umujene munuzenye aha mu Cibitoke. Conseil communal bakuye mu stanteri. Conseil communal iramuproposa iti wowe dushaka abari wowe ucuba mu stanteri. Umujene ararahira abati je shaka kuba mu stanteri mfise umugambi natwaye muri payeje yamaye amafaranga kugira ngo nshobore kwikorera ivyanje. Sindi mu bintu bijanye no gukora kuba mu stanteri. Siniko ndavuga ngo ntiyari kubafashije mugabo nigira ndabereke yuko ugwaruka gwamaze gutahura yuko rufise rutegeza gufata iya mbere mu bijanye no kwiteza imbere. Hanyuma ahantu baza ko muza kubona akajyo ko kuraba ivyo ugwaruka ruri finance na payeje ruri ko rurakora kugira ngo mubone yuko hariho ibintu tutari tumenyereye ngaha mu Burundi. Ivyo tutari tumenyereye ngaha mu Burundi nuko ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi byari bisanzwe bikorwa n'abajene baje bava ku mitumba. Ubu ugwaruka gwavukiye ngahi Bujumbura gwavukiye Bujumbura mu bisagara gwaramaze gutahura yuko nago nyene rutategereza gusigara inyuma mu bijanye no korora mu bijanye n'uburimyi. Aha turi abajene bariko barahakorera umugambi w'ubworozi bw'inkoko n'abajene bavukira Bujumbura bariko barahakorera kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Nibaza ko mu minsi mu myaka 2 mu myaka 5 Uburundi buzofise indi sura. Ni naco gituma duhimiriza mwebwe mufise ivyo bintu bifata ama image muze muradufatira ama image hajya dutanguye ubwa mbere tuzoza kubaraba mu myaka 5 mutwereka muti burya ahantu turi twari tugeze ngaha uburaba aho tugeze kugira tubone
ingene isura yagiye irahinduka. Nuko paeje kiza mwarazanye ibintu byinshi muravuga muti kugira ngo umuntu ashobe kuronka ino ngurane bigenda ukuna kuri ivyo nibaza ko tuturabigara kuko cyane ariko mugiye kuje kuraba mugaruka muri ko murafasha mbega ugaruka gwaciye mu ntebe y'ishure n'urutaciye ku ntebe y'ishure bona bitaba ku rugero rumwe mbega nimba batitaba ku rugero rumwe habura iki kugira ngo bose bitahure kumwe naca cyane ko muhari kugira ngo ugaruka rushobe gutera imbere. Nkuko mubivuze tugitangura burya au départ muribuka ko paeje ko aho yavuye haba ikiganiro nyene icobahira umukuru w'igihugu yagiraniye n'ugwaruka rufise impamya bushobotsi nininya tukaba twahuriye hajya kuri cercle hippique twamara iminsi 2 turiko turaganira tuvugana ingene ugwaruka goshobora guterera nabwo mu iterambere ry'igihugu. Niho hava rero iki ciyumviro cyuko habaho umugambi ikigo n'ikigega kijejwe gufasha ugwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Dusha turatangura gukora kugira ngo rero twebwe nk'abateknisiye bo kuri tere kugira ngo dushobore gufasha kugira ngo aba ugwaruka bwose waba ugwize waba rutize dushobore kuza muri paeje abajene twaciye tubacamo mu migwi 3. Hariho imigwi rero y'ugwaruka ruri ku mitumba, urugwaruka ruba ku mitumba aho ari ku makoline nabo n'urugwaruka dushira rero mu migambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira ngo bashobore guproduza icyo umuntu yo kwita la matière première. Hariho urundi gwaruka twashize ku ma secteur kuri secteur secondaire aba bajejwe mu bisanzwe guhingura wa mwimbu wa bamwe ba mbere. Hakaba rero n'ugwaruka rusanzwe rutarindiriye paeje kwiza kugira rutangure gukora. Mugabo icyo nagomba ndababwire nuko haba mubize haba mubatize haba ababa mu bisagara canke ababa mu ntuzenye mu Kirundi mu ntuze ku mitumba bose baritura paeje. Ubu izi saa turiko turavugana dufise amadossier amaprojet arenga 2,000 turiko turiga ugwaruka gwarungitse kuva twuguruye hajya ahantu barungikira imigambi mu ntuzenye ku mbuga ngurukana bumenye kuri site ya paeje twuguruye mu kwicenda. Ubu aha turiko turavuga tugeze ku 2,500 bamaze kudepoza imigambi turiko turiga. Bisigura ko ugwaruka bwose gwitura paeje. Mugabo ahanagira hariho difference. Uravye ibujumbura aho twita mu makartier riche cyangwa mu makartier yishoboye nta bajene benshi tuharonka. Mugabo birumvikana kubera ko peut-être uyo mutayi wibanze twashaka kubaha ngira bawuhabwa n'abavyeyi. Hari kindi burya aba ugwaruka uravye imigambi abana bari yabatanga usanga idasa bivanye naho bavukiye naho bari. Ego umuntu agiye kuraba paeje urabona yuko nkuko muri ko murayivuga imigambi mu gisagara ahantu bitwa ko ari mu makartier yishoboye urabona ko benshi batari ko baramenga ntibari interesse no kwandika imigambi. Abantu bafise y'ama service usanga bagusanga muri biro utanga ivyiyumviro menga sikirenga tugerageje kuraba. Muyaza ko bya biva kuki aba mu quartier yishoboye abatavyitaba ho bari kubera ngira ngo bibagora kubashikira canke naho ivy'ingurane ntibabisigure bikwiye. Oya nibaza ko atari kubera bibagora kudushikira kubera ko twebwe dushikirwa na bose. Wanashaka nta nuwirirwa aradushikira kuko ubu nyene ufashe telefone yiwawe ukaja kuri Google ugashiramo paeje Burundi ucubona ahantu handitse gusaba imfashanyo. Donc ntiwiriguraza kundondera cyangwa kurondera dukorana kugira ngo ushobore kudepoza doshe yawe. Nibaza ko aho biva nukunyene bivanye n'indero ko urumva mentalite ya comportement ubona dufise kujya wo witwara kujya utambuka kujya uvuga bitraduiza ivyumviro ufise mu mutwe. Ivyumviro rero si bimwe en fonction y'ama quartier. Hariho abana bavutse kuva bakira abana bakura babona yuko byose babihabwa n'abavyeyi. Aba bana rero ubabwiye ukintu mugende mwikorera akazi murondera imirimo navyo babona. Ahani nabo bakavuga bati uko bigenda kose nzokora muri entreprise ya papa canke papa azogenda azokora ibishoboka vyose canke mama akora ibishoboka vyose baronderaho banshira. Hariho rero abadafise ubwo ayo mahigwe. Hariho abatarezwe gutyo. Hariho abandi usanga bararezwe gutyo muga mu nyuma barabona bati twebwe baraprena conscience barabona bati twebwe uno munsi ko ibi biri ngaha nivyo abavyeyi barondeye. None twebwe jewe nk'umuntu w'umushinga ntaye
ikintu jewe nzosigira abana biwanje nkababwira ni iki kintu nanje nico narondeye ni cyahe. Nubwo navuze yuko murajya amakartie ari rishe kenshi usanga bataza, nagira ndababwire ko hariho bamwe muri bo kandi batari bake baza kandi bakora ibikoringa. Yego narabonye abigeme ba resama igihe igitega narabonye abigeme bibujumbura bazanye imigambi yo kuguruza amasalon de beauté n'ibindi migambi ubona ko ibera mu gisagara. Ikintu ciza cyane. Bajya rero bari abamisi bajya abakobwa baje bagiye muri Miss Burundi 2021 baca baja muri cooperative bise muri entreprise bise Rugori Group. Hanyuma payeje no kuvuga twe tugerageza guha les capacités de façon équitable entre abahungu n'abakobwa. Murazi yuko kenshi abakobwa ntibakunze kwirukira ibintu vya business. Nico gituma ushobora kubona uravye un peu partout nka mu Burundi nta mu femme d'affaires entre guillemets akomeye cyane à l'image yaba Venera yaba Mayondori yabaziranutse dufise bandeka tubane dufise nka mu Burundi kugira ngo rero dutegure uburundi bwejo aho tuzoba dufise abagabo n'abagore bose ari aba homme d'affaires cyangwa aba femme d'affaires cyangwa aba businessman aba businesswoman tugerageza guha akaryo bose. Ni naho rero mubona twaciye duha ntuzenye financement bajya bigeme kugira ngo nabo ejo bashobore kugira aho bigejeje mu bijanye n'iterambere. Munifuza yuko payeje mufasha. Yego. Musabiki. Nta na kimwe. Ikintu tusaba payeje n'umugambi kubufisa umugambi no kuba witwara neza no kuvuga uburi serieux. Ni waba ushaka amafaranga uronka ugaca ugenda muri boîte kanaka cyangwa mu kabari kanaka ukahaturira ayo mafaranga ntibizokunda. Ni wagenda gukoresha umugambi ahandi ukaza kuri payeje hanyuma tukagugirisha entretien tugasanga uwo mugambi si gwawe turagukuramo. Ni waza muri payeje muri uwo mugambi wawe akaba harimo umuntu arinze imyaka 40 turagukuramo. Ni waza muri payeje ukaba ufise akazi ka leta usanzwe ukora kandi umugambi wa payeje wajejwe gufasha ugwaruka mu kwitongeza ubutunzi n'akazi aho nyene turagukuramo. Yego ibintu bikomeye cyane. Hari abantu bamwe na cacana ugwaruka ese yuko tubamaze kwishiramo yuko ibintu vyose usanga umengana ibintu vy'imigambwe. Yego bamwe banatinya no kwandika ngo urumva ngo usanga ari bihabwa ngo ugwaruka ari mu mugambwe uri ku butegetsi abantu nabo ugasanga barikumiye babona umenga biba bisaba ka mwana wa mama mbega kuba biyumvira ico mubabwira iki. Nagira ndabaremeshe ndababwira yuko payeje igishigwaho. Yego jewe nari maze hafi imyaka 21 ntaba mu Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu arantuma kugira ngo nze gufasha gushobora gushira mu ngiro uno mugambi. Hanyuma ndibuka ko twamaranye ariko aradusigurira twebwe jewe n'abagenzi banje twamaranye hafi amasaha arenga 5 ariko aradusigurira ingene umugambi uteza gukora. Ikintu kijanye nuko financement zironswa abantu bari mu mugambi kanaka canke kanaka naco twigeze turonka nk'intumbero. No kuvuga nta ntumbero rero ihari y'uguhabwa financement kuri umugambi kanaka. Mu makriteri dukorerako kugira ducagure ugwaruka nta hantu na hamwe ikintu kijanye n'umugambi kiri. Wanashaka kugira ngo kwera ko nzi ko abantu bashobora kutemera ivyo turiko turavuga twashizeho urubuga abantu bacisha ko imigambi yabo yose. Yego no kuvuga ko urumva jene namaze kuvyumva bavuga bati ibi bintu vya payeje uyu mugambi n'umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi umugambi wa CNDD-FDD bati utari mbonera kure ntacu uzohanoba mugabo nk'umugambi w'igihugu utegereza gufasha ugwaruka rwose atavangurwa rihabaye abahungu abakobwa abo muri CNDD abo muri Frodebu abo muri Senere bose hanyuma abahutu n'abatutsi bose bakabajamwe mugabo kugira ngo twebwe abatwa mu katwe n'abatwa kugira ngo basangwa butaka twebwe basangwa butaka nkuko bivuze kugira ngo rero bose kuko ubivuze ku munwa barashaka kutavyemera kugira ngo rero nabari bafise ikizere gike bashobore kuronka iyo possibilité duca dushiraho urubuga ico no kwita plateforme digitale aho abantu bose badepoza amadosi nta obligation yo kuza igitega nta obligation yo kubonana na jewe kugira usigurira uwo mugambi nta ugubaza ngo mbega
uri mu mugambwe kanaka uri mu bwoko kanaka warungiswe nande. Icyo dukeneye ni umugambi. Icyo tukubaza nuko utubwira aho uvuka, aho uwo mugambi uzorangurirwa, kuko dutegerezwa guklasa intara ku ntara kugira tubone aho abajene bari plus dynamique naho bigora, aho ajya bigora tukashira inguvu, hariya naho bagenda neza tukaraba icyatumye bagenda neza kugira tucigishe abandi. Ibi nivyo vyonyene dukorerako. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe. Muri ko muradusigura ico kintu ati nivyitabirwa cyo kimwe mu ntara kandi ahatitabirwa cyane niho tufishiramo inguvu nyinshi. Bakeneye kumenya. Mbega ubwo ntivyo babiva ku bajene bamwe babona umenga ntibishobora ko umuntu atera imbere. Cyane naho ugasanga hari abantu batinya gufata risk kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Mbega mwe nk'abarongoye paeje musanzwe muno bafasha n'ino migambi ku bwanyu. Mukore iki kugira ngo n'abatavyumva bashobore kuvyumva gusumbana cyane ko iterambere ryabo niyo ntumbero yanyu. Alors icyo dukora nkuko mubivuze hariho intara nyinshi. Intara pana nyinshi. Ubwo bari intara usanga ugwaruka rutari ku murindi umwe. Nkuko nagira ndababwira aha ibubanza turi uravye ama projet ugwaruka rurungika n'ama projet menshi ukompaye n'ayandi ma province. Rero twacha tugenda muri izo ntara tukiga la strategie izo ntara zakoresheje kugira zishobore kumobiliza abajene benshi. Hanyuma twirirwa kuri tere kubasigurira. Mwaratubonye resama turi mu makaminuza turiko turasigura sigurira abanyeshuri kubera ko twasanze ngaha iyo bariko baravuga imigambi y'iterambere turakunda gushira ku ruhande ugwaruka rukiri ku mashure notama abakiri kuri kaminuza. Bajya bari muri kaminuza nibo baba bari muri situation bashobora kwiyumvira kubera baba bagihamagara muhira bakabarungukira ibiharage. Bahejeje kaminuza nta basubira kubumva baca babibikashi. Rero ni vyiza kubigisha no kubahugura bakiri hajya kuri kaminuza ko hajya bafise umwanya. Wanashaka nabijya vyigwa bariko bariga bikabatuma bashobora kwitegurira imigambi ivuye muri bijya bariko bariga. Abigisha finalement bakababaza ibibazo bijanye no kwamiriora imigambi yabo. Rero turagerageza kubasigurira misi yose mu kubaha coaching, mu kubagirira accompagnement no mu kuderega bajya baserukira paeje bari ku mitumba bari mu makomune bajejwe gufasha urugwaruka mu gutegura imigambi yabo. Rero aho tubonye hari ngorane niho dushira shira concentration cyane, ariko naho tubonye hameze neza turahavuga cyane kugira ngo abandi bahigireko. Ni ibintu bikomeye cyane muri ko muratubwira. Turayigira cyane kugira n'abandi bahigireko. Turi ngaha rero. Imbere ko dushika ku cyatuzanye kwiranda. Birakunda ko umuntu ashobora kuvukira mu Burundi agakurira mu Burundi agatera imbere arekeje na paeje. Birakunda cyane yuko umuntu ashobora kuvukira mu Burundi agakurira mu Burundi hanyuma agatera imbere afashe na paeje. Ngira ndabahakarorero. Imakamba twari umujene yitwa Neftali. Uyo mujene yitwa Neftali mu kwezi kwa kwindwi ku mwaka wa 2021 twagiye kumuraba aho yaba mu ntuzenye kuri presque kuri frontière entre Tanzania na Nyanzarake. Uwo mujene yari afise ingurube nibaza zishika kuri 3 canke 4. Amerewe nabi. Yari yarahejeje yari umu ingénieur vétérinaire yarahejeje mugabo yarabuze ikintu akora amerewe vraiment nabi. Tugiye kumuraba turamubwira tuti reka ifo yuko ugira umugambi hanyuma umugambi uzana muri paeje maze paeje iraho ukuntu yoguha uburyo kugira ushaka utangure gukora. Uyo mujene acaraza arakora umugambi wiwe, umugambi ukorora ingurube be n'umugambi wo kugira ngo gushiraho ikigo kijeje gukora ibifungurwa by'ibitungwa. Ubwo nyene uwo mugambi ucuraba finance. Uhejeje kuba finance uwo mujene aca aratangura gukora aca naronkana n'isoko muri paeje yo gufurnisa ivyo kurya vy'ingurube ibururi n'imwaro. Ubu tuvugana uwo mujene afise le bénéfice ituruna autour de 5 à 10 millions ku kwezi. Yaraje kubaka inzu mama wiwe, yarubatse inzu yiwe, aragura umuduga. Ahandi ko ndababwira ama element quantitatif ashobora gupermeta umuntu ko abona yuko ariko aratera imbere. Ubu rero turiko tumugira coaching kugira ngo yumve ko ama revenu akura muri no activité ategerezwa kuyinvestisa handi kuko ijya soko yaronse yo gutanga ivyo kurya ibifungwa ku vy'ibikoko ntizogumaho niyahera ifopa ko acatangura kurira ngo je ngo paeje ngo yandamuye ngo ntaragera no paeje ibikura mufasha ejo itegezwa kuzofasha abandi. Wow. Yego bagi biriko biza kwindi point midasanzwe
tubashimire cyane kubona abaririmbyi muri ko murabibuka twarabonye Bad Boy label ikomeye mu gihugu irimo abaririmbyi benshi cyane mwarahaye financement The Fighter Production n'abandi ikintu ciza cyane tubona ko no mu muziki muri ko murizera abanyamuziki mu bisanzwe tugerageza ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka bwose mu butandukaniro bwago mu ma innovation yago bwose rushobore kuronka uburyo umutayi w'ibanze wo kwiteza imbere. Rero hari abibaza ngo payeje ngo ifinansa gusa ngo ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'inkwavu, nagira ndababwire ko payeje ifinansa amadomene yose, haba mu kurima, haba mu korora, haba mu muziki, haba muri soudure, haba muri coupure, mu madomene atandukanye. Turi kwiranda aho tuba duhaguruke mutwerekera cyane biko bibera nga hano kwiranda rero twaje kuraba cyane baza kwibonera igomba bikurikira. Aha kwiranda payeje itubikiki. Aha kwiranda iki nikigo gikomeye cyane. Turiko tuhagirira ico umuntu yo kwita demarage y'inkoko zitamagi zigera ku bihumbi 180. Izi nkoko ni nkoko tugira dutangure mu ndwi itangura, ni nkoko zotangura kugenda gutanga mu makoperative yo mu ntara. Ibi rero bituma murumva inkoko ibihumbi 180 hamwe zokura zose, naho twavuga tuti okay 10% zizopfa 90% ya ibihumbi 180 muri ukuntu ziba zingana zose imwe ita irigira imwe ku munsi. Muce mwibaza umwimbu tuzaba dufise mu mezi atandatu, umwimbu ukomeye cyane. Tuvuga ko ari umukuru w'igihugu ahora avuga yuko inkoko igomba ishobora kuvyara inka, mugomba muhereze inkoko zizova mu inka. Ngaho inkoko izovyara inka, apana inka gusa, inkoko izovyara ibintu byinshi muzaba mubibona. Namwe mwiyumvire inkoko ibihumbi 180 imwe ifita irigira imwe ku munsi, nuba ko dushobora kuronka n'imiburiburi amagi ibihumbi 70 ku munsi. None irigira imwe rigugwa amajana 5 umva tuba dufise amafaranga nabo. Ndakubwira ko vyamaze komera tugoma tugenderera aho tubasanga tubirabe ibintu ngene bimeze mukaca tugaruka. Aha rero tukaba tugeze hehe? Aha tugeze aho inkoko itangurira. No kuvuga ngaha ihinjira ari rigi. Inyuma y'iminsi mikenya igaca isohoka ari umuswi. Iyi rero niyo novuga izi nizo nkokokazi za payeje. Kuko n'amamashini aya n'amamashini abundikira. Aya mamashini abundikira nkuko mubibona n'amamashini 5. N'amamashini 5 imwe ikaba ifise capacité yo kubundikira amagi ibihumbi 5 n'amajana 8. Murumva yuko uteranje izo 5 turi hafi mu miswi irenga ibihumbi 25 ku kwezi. Tushoboye gusohora maze tugashobora kuyiha ugwaruka ruri muntuzenye ruri mu makoperative atandukanye. Bisigura ku batabizi neza ko ngaha turi muri maternité y'inkoko. Ngaha turi muri maternité, effectivement turi muri maternité y'inkoko. Ariko rero nagira ndababwira ikintu kimwe nuko ibi mubona payeje niyo iri novuga le bailleur mugabo si vya payeje. Payeje ibisangiye n'urwaruka rusanzwe rubikora. Muga turaza kuronka umwanya kubivuga. Turaza kwironka. Hari ubworozi bwinshi muri ko murafasha kwereka gushima buno bworozi bw'inkoko. Mu bisanzwe nagira ndabasigurira ikintu kimwe. Murabona ugwaruka rurakunda kwiruka. Ugwaruka ruri ruguma rubuja. Rero ubahaye ubashize mu bworozi. Ukabashira mu bworozi twumve tuvuga inka. Tuvuge mu bworozi bw'inka. Inka ivyara rimwe ku mwaka. Kandi ihejeje kuvyara rimwe ku mwaka no kurindira ikindi gihe. No kuvuga ico twita le cycle de reproduction y'inka n'into. Ugiye rero mu bajene ugatwara projet mwe niyo usanga bamaze komoka. Izi nkoko murabona twatanguriye ku mapure de chair. Amapure de chair n'amezi 2. Amezi 2 ubushanye ku isoko. Ugacurangura izindi, ugacujana ku isoko. Aha tugiye mu mapoule pondeuse. Izi nkoko dugira tubereke mu kanya na mapoule pondeuse. Kugira ngo ko une grande partie y'amagi ava mu tufungura mu Burundi ava hanze. Il faut rero yuko iyo besoin de parvenir à kuyikombla twebwe ngaha mu Burundi notama mu guha abajene kugira ngo bashire guproduce amagi. Turaza kubibona uko inkoko zingana nizo tugira dutangura iyi nintuze nilo ya mbere. Hari izindi zitegerezwa kuza. Dushe tubona yuko le taux de ponte ari nkiya 80%. Umuntu ashaka kwimagina nombre y'amagi dushobora kuronka ku munsi. Twacaguye inkoko rero kubera ko inkoko iri rentable notama ugiye muri poulet
yaba poulet de chair cyangwa poule pondeuse il est rentable yego inkoko 180 ziri ngaha nacaca mugomba mutwereke 180 zategura ugwaruka mba numva umenga ni nyinshi cyane zizoronka ugwaruka ugwahe bega ni zizohabwa abantu bo mu Burundi bwose mbere ko dutembereza mukatwereka ingere zimeze izi nkoko ibihumbi 180 ziri ngaha nagira ndababwire ko izi ni gice c'inkoko dufise kuko hari iziri mu Kirundo hari n'iziri Gitega hari n'izindi turiko zira handi izi rero ziri ngaha izi 180 ni zizotangwa mu kiyaya Cimbo gusa no kuvuga muri Bubanza Cibitoke Rumonge Bujumbura na Rutana mugabo hari izindi ntara nka Gitega hariho Kirundo hariho na Cankuzo na Makamba autant pour moi tuzotanga mu inkoko izi zizotangwa muri izo izindi ntara ntiziri ngaha zira handi kubera ko aha turiko tuhagirira icyo umuntu yita demarage no kuba inkoko ngaha tuzironka zifise umunsi umwe zishika ngaha zifise umunsi umwe zishitse ngaha zifise umunsi umwe kugira ngo uce uziha ugwaruka rutari rumenyereye ibintu byo korora zifise umunsi umwe byo bagora duca rero tuzidemara ngaha maze rero zimaze gukwiza ukwezi n'igice canka amezi abiri tugaca tugenda kuziha gwagwaruka baca barindira amezi 3 imbere ko inkoko zitangura guta zitanguye guta sebo ubwo sikugira musubire umuntu atwibutse yuko haciye imyaka 60 turaribwe twikuki zaramagi zaramasoro ico mwagike mu ico cyatora inyishu nuko buracabara mutwereka nacece ko tuguma tugende mutwerekera cacara aizo nkoko ziri nacece ko bibananye bikoma ndabwira ati iyi ni paeje muntu w'Imana wa mujene numwanya mwiza numwanya wawe kumenya yuko hariho umugambi waje kuvuga kugira ngo ugufashe kugira ngo ushobore kwishingira umugambi hamushobore no gutera imbere turacabana tugenda turi kumwe n'umuyobozi Professeur Désiré ko kuri ahandi ndabura kuvya amasikomera nuko ndabona ko turiko dushika ahantu hakomeye cyane ku yindi poème idasanzwe ndakeneye kumenya aha naho tugeze ni hega nyakubahwa professeur aha rero aha tugeze naho bita ma poussinière no kuvuga naho imiswi tuyitanguriza izi rero mubona ngaha izi mubona ngaha zimaze indwi imwe zishitse ngaha mu Burundi zikaba nkuko mubona muravye ku ingene zisa na mantuze na poule pondeuse azotanga nimko zizotanga amagi gusa aha rero niho tuzitanguriza zizova ngaha cha zimukira mu yindi nzu kwera ngaha no dutanguriza izishitse umunsi wa mbere yego nuko turabona ko izino nkoko ziriko zirabaho bivuye biciye muri uyu mugambi ariko mba nkeneye kumenya mbega nizashika mu rugo rwaruka ya makoperative muvuze mba nkeneye kumenya muzo nikiki muri ko murakora kugira ngo mushobore kuzikurikirana na cacane ko rimwe na rimwe hari umuntu avuga ngo nta usonza ninjya ubwo ntihare ugwaruka zoba rudasonza ninjya oya ivyo ntibibaho kubera ko ugwaruka imbere ko ruronswa izi nkoko gwaramaze kuronswa d'abord inyigisho zijanye no kuzorora inyigisho zijanye no kuzigaburira no kuzivura gwaramaze kuronswa inyigisho zijanye no kubaka inzu zobamwo gongera ronswa n'inyigisho zijanye no kujera koperative no kuba ko muri izo nyigisho rero za gestion de la coopérative kirazira kikaziririzwa yuko banagurisha ko bagurisha payije tabizi no kuvuga ngo nyama tubaye imiswi amajana 3 tuzi ko twabahaye imiswi amajana 3 nta muntu numwe arekuriye kugurisha imwe canke yayindi bya bintu byukuza ngo urumva yagwaye agahweka ngo cenda yijya utegeza gucubanza kwerekana ikiziga cyayo donc ivyo ntibikunda kandi kubaho tugeze ubu nta mujene numwe arigera afungura ngo ajye ibintu vya payeje canke inkoko twabahaye kubera ko baba bazisangiye ari benshi biragorana yuko bumvikana bose yuko bashobora kugira iki canke na kiriya ko bashobora kugira amanyanga aya nari burya ama projet agorana na ama projet usanga umuntu ari umwe kuri yo urumva aba bazozironswa bazobara ama cooperative y'abajene 220 kugira rero bashobore kumvikana bose yuko umwe muri bo azijya byogorana cyane yego twavuye hariya aha rero hakurikira kugira inkoko ivuye hariya ishike ngaha izi nimiswi ingana iyi miswi maze indwi umuswi ungana uku umaze indwi yego izi zimaze indwi imwe gusa mana yanje mu ndwi imwe imuswi wamaze kungana uko yego turabona ko mwazishize hamwe mba nkeneye kumenya mutegekanya kuzikura ngaha ryari zizoba zakuze cyane nibaza ko mukanya noce nabashikiriza umuntu asanzwe ajera
iyi ferme umuhinga muri ivyo kugira basigure neza kuko nkuko nababwiye iki kigo ngaha payeje niyo itanga uburyo izi nkoko ni za payeje mugabo payeje ifinansa umugambi w'ugwaruka gwari rusanzwe gorora inkoko mugabo duca tubaha intuzenye duca tubaha uburyo kugira ngo bashobore kwisusunura bisumbije babandanye bisunurura bisumbije turacazunguruka ni ivyumba vyinshi bantu b'Imana biri ngaha vya ino miswi izova mu inkoko na cyane ko nkuko yabivuze ni ikintu gikura mu mwanya mutoya mukaye gatara dushikiriza ababijejwe mu buhinga ariko turiko turagenda twarabonye ubworozi bw'inkwavu ubu naho turiko turabona ubworozi bw'inkoko akumba nkene kumenya turabona umenga muri ko murashiramo ingufu cyane mu bintu bijanye n'uburimi n'ubworozi niki kintu gitera payeje kubona ino migambi y'uburimi n'ubworozi mwishimikirako cyane igituma iyi mirimo imigambi ijanye n'uburimi n'ubworozi tuyishimikirako nuko muravye kuva muri 2005 gushika uno munsi hariho ivyo twita ama orientation stratégique yashizweho na leta no kuva intumbero zijanye nuko igihugu cyo shobora gutera imbere muri izo ntumbero zose ikintu kijanye n'uburimi n'ubworozi kacama kizu bwa mbere muravye muri bijya twita les objectifs du développement durable ama ODD ari intumbero ya ONU naho nyene muza gusangamwo ibintu bijanye n'uburimi n'ubworozi bihari hanyuma uburundi ni igihugu kigizwe ku bice 80% n'abarimyi n'aborozi rero nshobora kuza uvuga ko ushaka guteza imbere uburundi ngo yibagire ikibazo kijanye n'uburimi n'ubworozi nico gituma dushira inguvu nyinshi ikintu kijanye n'uburimi n'ubworozi ikintu nagire nibagiye nuko uno mwaka turimwo umukuru w'igihugu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze ko ari umwaka w'uburimyi twebwe rero nk'umugambi w'igihugu ntidushobora kuja à l'encontre y'intuze y'ihangiro umukuru w'igihugu aba yatanze tugerageza gushira mu ngiro ivyo aba yavuze kubera ko urumva wewe aratanga intumbero d'ordre général hanyuma abatekinisiye bakaja kuri tele kugira ngo bashobore kuyishira mu ngiro ni biro turimo inkoko 180 yego we habura iki muri zino nkoko 28 uburi mwitahi wanyu iyumvire nawe mukanye ucumenye nyene bandika umugambi turacabandanya iyi ni payeje ndababwira ko tiko turagendera ahantu bita kwiranda suramo gatatu kwirandura kamberego neza urabona hari abantu bibaza ngo ni migani hari abantu bibaza yuko ari ibintu by'ibitito hari abantu bibaza ko ari sinema kumbe mwewe iyo migambi yanyu abantu na timu yose ijeje kugira ngo idufashe twebugwa nta kindi kintu na kimwe abakozi ba payeje bahemberwa atari gufasha ugwaruka mu gutegura imigambi yago nta na kimwe kandi murambwira ugwaruka niyo wagenda kuri commune ukagenda gusaba umu agent communal wa payeje kwa gufasha mu gutegura umugambi hanyuma akavyanka inimero yiwanje urayifise ucumpamagara hanyuma uyu agent communal nawe nkaca namubaza icahemberwa nta kindi ahemberwa atari gufasha ugwaruka hari ugwaruka gwishira utaciye ku ntebe y'ishuri rutazi kwandika bega gogo mwaragwiyumvireho kugira ngo ino migambi urugwaruka rero rutagiye ku ishure rutagize gute nkuko nababwiye dufise intuzenye amamode ane yo gutanga uburyo bune bwo gutanga imitayi yibanza hariho uburyo bw'abantu tugenda gutora ku mitumba abaho ku mitumba nta n'umugambi birirwa barandika twe turabafasha kuyandika twebwe nyine nk'aba tuzoha izi nkoko aba tuzoha izi nkoko ntibigeze bandika umugambi twarabatoye dukoranye n'abatware intwaro turakorana na ntuzeye na CNJB twongera turakorana na payeje kugira ducagure abajene bagera kuri 220 ku borozi na 25 ku burimyi aba urugwaruka rero n'ama business plan turabafasha kuyerabora hanyuma hakaba hariho rero n'ababandi badepoza imigambi ku mbuga ngurukana bumenyi mwarabonye yuko tworganiza nico twise les concours des innovations muri rya concours rero nta mugambi naho nyene bakubaza kwandika uza gusa ubivuga uti jewe shaka gukora ibi nibi sigura ico shaka gukora niyo twumva ico kintu shaka gukora gifise pertinence urabarotera bisigura yuko payeje ifise approche holiste no kuva nta muntu numwe isiga inyuma kanatsinda nkuko mama babivuga ngo nyene icubahiro yamabivuga turi kumwe twese birashoboka ndakubwira ko icivugo ndishakindi nyene umuntu wose uronka icufungura umufuko wose uronke icubika dushimire cyane ngeri icubahiro bukuru y'igihugu atakwa atagira kugira ngo ugwaruka tubanaye dutera imbere turacazwanguruka turi kwiranda nababwiye tugeze he rero tugeze kuri sare ya kabiri hariya twari turi ziya n'inkoko niho zishikira zishikiye hajya
zimaze indwi zibiri Yego. zica ziza rero ngaha Yego. zikwije indwi zibiri canke zibiri n'igice kubera ko twevite yuko habaho competition mu gufungura ca tuzimurira ngaha. Yego. Rero hariya mwabibonye ntushobora kwinjira hajya muri jasare. Yego. Aha siratiro donc nta bantu baza kuraba naha nyene turi c'est de façon exceptionnelle. Yego. Kugira winjire ngaha muri no sare ko ngaha niho hari inkoko ziri turiko turategura kugira dutangure kugenda gutanga mu ntuze mu makoperative. Yego. Tegekanya ibintu bijanye n'ama mesures de sécurité. Ingingo zo kwikingira. Ntushobora guca ngaha utabanje gushira amaguru yawe muri iyi ntuze muri aya mazi. Aya mazi uyu n'umuti atuma ibirato vyawe vyose biba désinfecté. Imintu zenye imyanda yose igahera imigera yose. Ntacyo ntazopfa niyize reka naje nshiremo. Aha n'ubwa mbere aha ni cyambere ugacuza ngaha ugacushira amaguru ngaha muri no shwagara. Aha nyine naho nyene no kugira ngo ntuwave ugenda ngaha indani kwanduza za nkoko. None nyakubaho umunyagihugu asanzwe ibi byose arashoboye kuvyihereza kugira ngo nawe bigire. Ibi byose twebwe muri package ya financement biba birimwo. No kuvuga ko umujene icyo tumusaba gusa no kuvyubahiriza. Naye ubundi bwo imiti baba bayifise ishwagara baba bayifise niyi ntuzenye niyi produit ya désinfection baba bayifise vyose. Wow. Mugabo nkuko nabisigura bija muri package. Kwera Burundi bufise abajene benshi aya mafaranga arakoreshwa akazosubizwa. Sa mafaranga akoreshwa ngo munico ngo bahabwa ngo nibace bagenda biriri kirori no bazo yasubiza. Mugabo ibi vyose babirimo. Yego. Utibazo kokorera abandi. Bazokokorera abandi. Nuko. Aha rero mukabandanye mutwereka. Aha rero ngaha yego nkuko nababwiye aha hari inkoko rero zitanguye gukura. Aha nyene ngaha ega ndiko ndaraba igende bimeze mbabona mbega mwarasize n'ahantu kugira ngo tuze turaraba. Aha rero hari inkoko zitanguye gukura. Izi rero cameraman azi imbere ko mubandanye mudusigura. Yego izi rero zifise ukwezi n'indwi. Yego izi zifise ukwezi n'indwi. Izi rero ziriko zirategurwa kugira ngo zitangure kugenda gutangwa mu makoperative. Ukwezi n'indwi kandi mu mezi ashika nkane ziba zitanguye guta. Wow. Uko ku mezi atandatu izi ziba zitanguye guta. Mu kwezi n'indwi imwe inkoko irashobora kungana uko. Izi nkoko zifise ukwezi n'indwi. Ni inkoko ziriho zifise performance novuga iteye imbere kubera ko n'ubwoko bw'inkoko zacaguye kugira ngo zibeho zita amagi gusa. Yego. Nuko rero. Yego. Mbabona ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye kandi rero nugushimira urugwaruka. Yego. Urugwaruka rwogo rufise ino ntuzenye ino cooperative, ino société kuko ni société nkuko nabivuze ifise le financement ya payeje. Yego. Aba abonyene akwiranda akazi kuko ifa ko tubivuga akazi kamaze kuba créer nga kwiranda kubera iyi ferme n'abantu 70 bakora kandi bakora misi yose. Aho simvuze abaza koza ajya mamanjwara nibiki baca bataha. Murumva ko abantu benshi. Urumva nk'ubu ufashe ukaduplika randa ukayishira mu ma province nk'atanu urabona impact ishobora kugira. Impact non seulement kuri du point de vue socio-économique kubera ko abo bantu 70 ni miryango 70 ukuye ku mutwaro wo kugaburira abantu badakora. Ni imiryango 70 ugiye gutangura kugaburira. Ni imiryango 70 utumye bava mu mwijima bakaja ahabona. Ugaca wibajina yuko ejo izi nkoko ziratamagi. Ayo magi azokenera ko abantu bagenda kuyagurisha. Nubundi buzi. Ajya magi azoba ayo magi kugira uyakure hariya uyatwara handi azokenera yuko uyashira ku maparete burya muntu bayashirako. Nubundi buzi. Nagira ndababwire rero yuko nkuko nabibabwiye mu myaka 2 imyaka 5 muzoza mumbarira. Abashene bose nibokorora canke barime. Abajene bose nibokorora canke barime kandi nivyo dukora. Nico gituma dufinansa ama projet de finance ni mu madomeni yose. Si ikintu cyo kurima gusa. Harimo aba musiciens muramaze kubabona Bishurove canke ama studio d'enregistrement nka Bantu Boy. Harimo aba artistes bagira art no kuvuga abajya bacapa bakora ibintu bitandukanye. Hariho abari mu burimyi n'ubworozi, hari babari muri coiffure, mwarababonye abamisi n'abandi.
harimo abari mu mamedia nka Mashariki TV. Mashariki TV irafise financement yo muri Paeje. Hariho abari muri maçonnerie, hariho abari muri charcuterie, bafise amaboucherie n'ibiki. Hari abari mu mikate ni mu madomeni yose. Yagira umujene rero yitinya. Uwo ari we wese afa kuba afise umugambi kandi yumva ko afise impano yo kukora, yo kukwirikira. Iyi koperative mubona si koperative y'abajene bo mu Kirundi. Ni koperative y'abajene bavukiye bongera bakurira Bujumbura. Abanyabujumbura nibo bakora ibi. Nibo bakora ibi ni bariko barorora zino nkoko. Bavuye ibujumbura nibo bariko barorora zino nkoko ni banyene ino koperative. Nibo fina Paeje yakoranye kugira ngo bashobore guteza imbere uno mugambi. Kandi aha si inkoko gusa zitamagi n'izinyama barazitanga. Wow. N'izinyama barazitanga. Nkaba rero nashaka kubwira umujene wese ni leka kuguma muhira urindiriye ngo amafaranga araza. Sohora amaboko uze dukore umuti nkoko mukunze kubivuga. Dukore umuti kugira ngo inkoko ivyare finalement inka. Bakabona ku mugoro wabisangirira ibiyeri n'amaninja ngo ntibamenye ko biriwe kwiranda. Bamenye ko biriwe kwiranda. Wa musore we wankumiwe urindiriye iki abarundi kamere yacu nitubwira niyo twakuye amafaranga ariko Paeje yarangira bikubwira aho yakura ugomba iki kwa kundi hane turacabona tugenda unakurikira hehe ubu hakurikira ahanyene aha niho hari inkoko zigeze gutangura kuja gutangwa hanyuma ngaha aha zaravuyeyo aha naho nyene hahora inkoko mugabo twarazikuyeyo kugira twazitwaye kunuzenye kuri terrain aha naho nyene murabona ko hari iziriko zirakura aba bose n'abakozi ahindani murabona kubangana ndabona ko ari ibintu bikomeye cyane n'abakozi hanyuma aha bariko bagira vide sanitaire aha rero vide sanitaire no kuvuga ko bahejeje aha twahakuye inkoko iyi ni vide sanitaire twahakuye inkoko bisigura ko ugira usubire gushiramo izindi utegerezwa kuhanetwaya hakamara nuzenye ibintu byose ukabikuramo byahoramo ugaca hamaze iminsi nukuvuga ko uteza kwashira imiti ibintu byose kugira ngo finalement izo nkoko niyo zaza zishasha ntizihave zigwara ya bintu biri mu buhinga nico gituma mu bibigisha aho inyuma rero ndabona kandi abakorera ngaha so bagenda gukorera hari kuko bova bakura imigera ngaha bakayitwara hari bakora ngaha bagiteza kuguma ngaha wow ibintu bikomeye cyane inyuma nabona ibintu mengana marido ibi navyo nibi rero aya marido mubona yirabura no kuvuga ibi vyumba biri ngaha kuva hari ya gushika hari hari inkoko za desomene ziba kizikiri nto kwera ziba zirikiri nto tugerageza kontrola ikintu kijanye na lumière be n'umuyaga tuvuga ko umuyaga lumière na chaleur na temperature tuzikontrola dukoresheje aya marifing bisha bituma rero urumva izuba ntiginjira mu kuri shatse umuyaga ntuhuruta uko ushatse duca dushofa hariya tugakontrola temperature kugira tuzihe temperature ziberanye nazo sico kimwe no ngaha kubera hagiye unabona hari zikitangwe gukura ziba zatangwe nk'ibiswi vyinobera aha izi turacyazinobera uko murazi yuko ngaha izi nkoko nta mama wazi zifise singa zazi zikirundi urumva zihejeje inkoko zihejeje kuziberura ikizitunga ikazigaburira ikagira gute mwijoro ikazifuka ngaha kubera ko izo nkoko kazi atazihari twebwe n'utuja tubikora ni ibintu bikomeye cyane nabonye kandi nabonye inkoko kabisa bayihaye mu bindi ruhande narinzi yuko yagomba inywe akayoga kumbe bariko bagira ibintu bijanye na temperature songo temperature kabiri ibintu bikomeye buracabandanya rero sinzi rero ko tukibandanya turashobora kubandanya hajya hariho ahandi hari ahijya ino hijya ahari inkoko zikiri ntoya cyane harimo n'ivyo umuntu yo kwita infirmerie infirmerie no kuvuga inkoko zamerewe nabi zagwaye zidafise zitariko zirakora neza canke zidakura neza iyi ni infirmerie no kuvuga ko iyifise ikibazo ucuyikura kumwe n'izindi ugacuyizana ngaha aha niho rero zikurikiranwa
neza kugira ngo ntihagire urashobora gusanga ifise akagwara cyangwa ugasanga yavutse nabi cyangwa ugasanga ntiri en forme kubera zya zindi ziba zikomeye zohava ziyigirira nabi mugabo urashobora gusanga ifise n'akagwara kugira ngo ako kagwara ntigave kandi izindi tuyizana ngaha en fait iyi ni izo nintu zenye ni hayizorema ni atuzishira muri quarantaine yego infirmerie yego y'inkoko ako zirafyinye nuko rero siga tukibandanya yego turabandanya ariko nashaka kubera ko iby'inkoko hariho abantu basanzwe babijejwe hari umuhinga bijejwe arashaka kubandanya akabasigurira gatonyi ingene bisanzwe bikogwa n'ukuntu iyi ntuzenye ferme yo ngaha iri organize umushefu mwiza yanka gutwara akazi abakozi umwe wese nica jejwe tuba tugere n'umuhinga nabakurikira ko kuri ahandi ndabura ati iri payeje queen poem idasanzwe subiramo gatatu payeje ushobibona uko rero tukaba turi kumwe na rumwe mu gwaruka rero ngaho ubona ko gwakuye amaboko mu mpuzu n'abanyagisagara abantu b'Imana bari ko barakora uyu nawe akaba ari wajejwe zino nkoko ndabaramusa ndabaramukije ego babita bande nitwa Ntiranyibagira Elianson ego Elianson ego uva muri Brazil aya niho uza kuva hitwa abantu bitwa ba Denilson mvuka Ibujumbura neza neza turi ngaha rero mwino puraye aho nacecana muri ko muragwiza inkoko tubwira aha tugeze hehe bega zino nkoko nk'umuhinga kugira ngo inkoko izoshikira umuntu haba hakozwe iki no kuvuga nk'umuhinga nkaha aho turi hasanzwe hari inkoko zimaze indwi zibiri no kuvuga zirava hanze zishitse tuba twateguye imbere yuko ziza turategura indwi zibiri tugagira ico bita vide sanitaire tukahapompa tukahakoropa hama tukaca tuhapompa n'umuti umuti kenshi dukunda gukoresha witwa Dexide 4 hama tukaca turindira indwi zibiri indwi zibiri rero ziheze umufuruniseri aba yatwavije hakiri kare kugira ngo zize zishike dusanga hateguye neza zishitse rero turategura tukaba twateguye murabona nka tujya n'udukono tujya dukono sutwuburozi nk'uko kera babivuga n'udukono tudufasha gushiramwe amakara kubera iyi miswi ibivuye hanze nta nyine bifise idufasha rero kuca dutangura kubundikira dushusha imiswi ibije hama rero nkaha iyi tuyita poussinière zihamaze indwi zibiri murabona ko twahazibiye ngaha uku kuhazibira tuba twanka ko umuyaga uva hanze ukinjira kugira ngo zihave zikanya tuca tuzibira hama zashitse rero nsubiye inyuma zashitse turazitegurira agasukari isukari rya nyene inkoko iragisukari cyane gose kubera ziba zivuye kure zarushe tuzitegurira agasukari kugira ngo isukari irimo glucose zimererwe neza zisante areze kugira ngo bwa buruhe n'akavitamine turacanga buhere aha nk'izi zimaze indwi zibiri murabona ko zira zifise murabona ko zifise amoya kwa dukono ntituba tugikenewe zifise amoya aya moya arazifasha kugira ngo ubukanye ntubwinjire kuri uwo musi ego aha rero inkono kuzishuhiriza ntituba tugizishuhiriza ca dukura y'inkono hama tukazibira mugabo kugira ngo umuyaga ntuzinjiremo ngo zihave zikanye ariko ugukanya si birebire byoza bingana n'uduswi tw'umunsi umwe ego turacabana yatugeye hama tuvuye ngaha kurikira ibikirero ni kuvuga aha nk'izi zimaze indwi zibiri mwabonye ko atadukono turimwo aha harimwo izimaze indwi imwe zozo rero zikenera gucanirwa cyane gose ariko hariho ubushuhe twisunga kubira bivanye n'uburambe ntitugigenda ngo turabe mu bitabo turaba comportement y'umuswi mu gihe imiswi irundanye bisigura ko ubukanye bo imiswi bikanye ariko mu gihe imiswi iguma itembera nk'uko mubibona la temperature ibiri normal mu gihe tubonye rero igiye kurundana canke igahunga ubu bukono n'izi ngunguru twashizeyo temperature iba ari nyinshi ca dukurayo izo ngunguru n'ubwo bukono ego neza cyane muti biba bikeneye ko zigira ubushuhe kubera ko ubwo bushuhe buba bukeneye kw'iyo miswi ni ukuvuga muramaze kubona
izi nkoko z'ikirundi yego iyo ziberaguye nizo zigenda zikabundikira zikaguma zifutse mu mababa bwa buswi yego mugabo ubu izi nta nyina zifise twebwe sha turondera ubushuhe na temperature iri normale umva ubushuhe zikenera ni mu ndwi ya mbere ni do 30 à 32 degrés Celsius ni do 30 à 32 degrés Celsius rero nico tugerageza tugashirayo n'ibipimo mugabo twebwe ibipimo bo bivanye n'uburambe turabaro comportement y'imisi ukuntu yifata wow ego nuko ndabona mwaragize n'ubudirisha aha nyene ndabona amadirisha ngaha aya madirisha nayafashike no kuvuga nk'ubu kubera izi urana ko zifise amoya zimaze indwi zibiri yego twari twabonye kumenga ubushuhe bugiye kuzigwirana twaciye twugurura tuno tudirisha kugira ngo oxygene yinjire neza ego wow ni ibintu bisaka umuntu agumananya kurikira ego nuko mubandanye mudutembereza na cyane ko tukiri ngaha nyene kwiranda muracabandanye mutwereka mukaca tugaruka ndakubwira ko tuba dubandanye naho tugejeje ibintu umuntu aravye neza arabona ko kino kibanza ari kinini cyane kinini kandi kirekire nimba bariko barabibona gishikari hariya ego bankeneye kumenya kino kibanza cyateguriye kwakira imiswi ingana gute cyangwa inkoko zingana gute no kuvuga kino kibanza nk'akarorero aha amubona kuva hariya gushika hariya hari imiswi imaze indwi imwe ishika 30,000 ego 30,000 no kuvuga ko zingana gute no kuvuga iki kibanza cyose dushizemo inkoko hose hakaba huzuye kigenewe kwakira inkoko 150. 150 ego aho muzoca muhereza ku rupangu no kuvuga nta murundi numwe atazoronka inkoko bibandanye bikomera ko kuri ahandi ndabura ko tukibandanye tuzunguruka mukanya cha twakira urundi gwaruka nago gwashoboye gukura amaboko mu mpuzu maze rurarangura imigambi ego birikomeza kuyindi point bidasanzwe nuko tukaba duhejeje kuraba tunazunguruka kino kibanza tukaba tukiri kumwe n'ubusanzwe arongoye Paege aho ubona ko ataja kure y'ugwaruka haba nabo muri kumwe ni bande ga nyakuba aba rero turi kumwe nkuko nababwiye ko keshi kera bari bazi yuko ugwaruka ruri mu burimyi n'ubworozi ari ugwaruka rwo mu Kirundi cyangwa gwakuriye rugakurira ku mitumba aha rero tukaba turi kumwe n'abajene bavukiye bongera bakurira i Bujumbura bakaba baba i Bujumbura mugabo akaba ari bo ubu badepoje umugambi ukorora inkoko hanyuma bacaronka n'amahigwe Paege uwo mugambi rawemera hanyuma ibaha uburyo kugira ngo bashobore kurangura izi nkoko iyongera ikibaha isoko kugira ngo izo nkoko ice izigura maze izihe urundi gwaruka abara bajene rero nkuko mubabona nibo bari muri iri shira hamwe rijejwe ku korora zino nkoko nibaza ko abenshi barazwi nk'uyu mugabo nibaza ko bamuzi abantu bashobora kuba babandanije baraba ibintu vy'umuziki ndundi akaba yitwa araronka ukuntu wenye naza kwivuga aba urugwaruka rero akaba ari go ruriko rubazwa iki kigo kiri ngaha hariya twaba turi kumwe na Elvis Maposes amahoro umeze neza wavuye inyuma ya kamera na micro na studio ucuje inyuma y'inkoko hari urwaruka rwinshi rubona yuko rwokwama rukora ubuzi bwo mu biro uburenganzira bwabwo hari uburenganzira bwinshi rubona yuko hari byinshi byo gukora bitandukanye kubera ko gushima kuza muri ubu bworozi hari ubworozi bwinshi kubera ko gushima inkoko hari wenda randira ngo nce hirya no hino uyu mugambi twabigiye hamwe n'abakorege banje nyene turi kumwe niyo mpamvu ubona umuziki utabandanije mbona cyane gato urashaka kuraba ivyo urimo n'utundi urimo ukavuga ati aha no kwiyunga n'abandi twoshika kuki turiyunga n'abagenzanje hama turatangura hama Paege nayo ikitubera umuvyeyi mwiza irasapotinga tuvuga ko nko kubice 70% twebwe 30 bisigaye twari tugeze ko byibanze ari nka 30 ariko 70 Paege yazanye ikiganza kugira ngo sugume dushobore gushikana izi nkoko aho zishobora kuzoja kandi igikorwa turakirembeje tukatubishima hama kuco naco cuko n'inyuma y'izo nkoko nukuri vraiment
kandi urabibona ko ndabirimwo. Yego. Tubona mugenzi wanyu sinza akazina kiyi. Kwizera Imana Melance. Nkahaje warahereza Melance. Cyane Melance. Ni Melance. Shagira Melance Bay. Ya Melance. Ya Melance. Ndabizi ko ya Melance. Baza tiro hayi. Tuki naka kamaro mubona ko Payeje kuva ibashigikiye cyahindutse mu byiyumviro byanyu n'iterambere ryanyu. Murabona ko muri kumwe na Payeje mushobora gushika ku ntego zanyu. Nike kintu mubwira n'abandi bajene batarafata intumbero yo guherekeza ibikorwa byabo barinze kujana na Payeje. Ego turavye Payeje yaje idusanga aho tugeze. Mugabo kuva aho tumaze kuronka ntuzeye ubufasha bwabo mwese nivyo mwiboneye ngaha yababwiye ko izi turafise praye ngaha turafise indi praye Gitega no mu Kirundo ukuvuga ibintu vyema bigeze ahantu umuntu avuga ati arashima cyane gose. Yego Payeje turayumva abandi turayibona kandi namwe nibaza ko munayibona cyane mu byiri kurabafasha. Urabona ko ari curugwaruka rutaraza muri Payeje ruhomba cyane mwe murabi aho mugeze. Ivyo sagaseseshwa rumuri ndibaza umuntu ahantu ari hose mu gihugu cy'u Burundi ahantu hose wo buri washobora kubona ati Payeje ahantu igeze na cyane cyane mu gufasha ugwaruka ni ibintu novuga yuko n'ubwa mbere nimboneka rimwe Payeje yaje kugira ngo ifashe ugwaruka ruguya akazi rushobora gutera imbere mu bijanye n'ubutunzi ariko nago nyene gokorere urundi nago rushobore gushika urundi bagwarageze cyangwa ndunarenga muravye no mugamba mutanguriye ga Elvis Mapozi mwibona urundi gwaruka dukuyemwo abakozi muhereza ngaha muri kumutegura kugokorera ryari nago mwiri terambere hazobe ba Elvis Mapozi n'andi makoperative nkaya mu myaka iza mwibona mugiye kingana gute. Twebwe nko mu mwanya gusa muto gusa tumaze turi ku kivi gushika no munota turishimira aho tugeze aho tugejeje abatari bake baraduhereye kuri bagene no kurakuramwo bagena nabo niho bakwegereye niho batangura kuzana kuronka resultat imbere yuko nabandi binyuma bashibaza kuyironka. Rero tufatiye kubo dufise nabo niyo tuzirungika inkoko ni bya bindi nyene ni ya chaîne ibandanya twebwe tuguma dukora inshingano baduhereje hama tugatanga ibintu bizima maze kuba bizima bikagenda bikavyara ibindi urumva bizungurukira handi nyene bikagera ku magi bishikanaho n'amagi yakorota ibeyi kubera ubwinshi buba buhari urumva biguma abantu bose bashikirwa. Yego akamotera umujene afise umugamba ariko agumatinya cyangwa atari yumvira kujana muri Payeje ko mubwira no mbwira ko hariho umusazo umuntu ari ibintu byo kwita kwirimita hari umuntu ashobora kumva umengo ntabikwiye ugasanga ari kumira agumashaka kuguma inyuma y'ibindi bintu ahakoreho je nyuma y'umuntu agusaba mbona umengo nyuma ya Payeje ukagenda gusaba umugambi wa kodepoza kubera hari abadepoje kwa bana rume n'ubu batarabishura hari habagiye kwa ba se wabo n'ubu no muhira umutamu gasaba itindi bibazo nawe nyene bitajanye n'ivyo wawe ntanabitahure ariko Payeje kwera ikijana n'ugwaruka yumva direct cyane gusumba uko ubundi muntu yovyumva niko no bitahura nanje mfatiye ko aho twari tugeze natwe ari mwa twatanga ko umengo bigiye kuducanga gato muga support ya Payeje yatumye tubona ko bishoboka kandi n'ubu namwe akozwe ntikamuriko sigaje ikibazo kimba cyanyuma ikibazo nyishura mu munota umwe n'uyu mu munota umwe natse barabona ko ni nka urabona ko zifise imashini zirimo basari ngaho nyene ngo tubwira mu musegonda umwe kuva utangwe gufatana na Payeje cyahindutse mu muryango wawe natse ko tubona ubatse intahe y'umunota umwe kugira ngo n'ubundi gwaruka guvireho aho ugeze n'ikimaze kwaronka umuryango ndashima bameze neza. Yego hari impinduka zaje gutanguranye na Payeje mwiterambere ryawe cyane. Wow. Yego taxi kajambo kamwe intahe y'umunota umwe gusa urabona ko ari impinduka yabaye wegira n'urubaka zabonye oya sindubaka kweli ndakereye kumenya ego ako ubu ko atawikorera Payeje yaronka yo kumushira mu oya tabe wasura basoze intahe y'umunota umwe amasegonda icyo Payeje cyahindutse mu buzima bwa natacera mu iterambere ngati namwe gwaruka mube nkanje canke muze kujana icyo nshobora kuvuga kuva ntanguye gukorana na Payeje narose akaduga ubwa mbere nagiye n'amaguru nafise akaduga kameme kanje ngenderamo kanje n'ibindi ntambuka nicaye n'ibindi rero n'ibindi byinshi cizere mashaka kuvugira ngaha bego mutavuga ko mwahakaza abajene mwe
twababwiye niko usanga utacumse neza twaswaje nagira kuri 70 abajana nagira kuri 70 hariho ego bafite ibikorwa bitandukanye aha wibonye gutya ushobora kubona umengo ni ibikorwa bito mugabo ni birebire cyane aha ashobora no kuza n'umuntu ngaha yaragomba gushora nk'ibintu runaka nk'ahantu no gasanga bimworoheye kugishikana hafi yari kukijana kure kubera nko w'amakara ibyo by'amakara yari kuyashora muri ville Bujumbura ashaka kwirukiriza ngaha tugaca tuyagura bose n'abantu twatuko turakaze abo bose n'abatwatuko turakaze. Professeur yego tubadushyira abasoze sinzi ko ari cyo wunganira imbere ko dushika ku cyari gikenewe icyo no kunganira nuko abo 70 bariko barababwira nabari ngaha kuri kino kigo kiranga yego mugabo mwumvise yuko hariho ayandi maferme Igitega n'iyindi iri mu Kirundo aho hose bahafise abakozi yego hanyuma abo 70 nabari ngaha bakora de façon permanente mugabo ubundi bwo ajya mamanjwari yose mumona hajya hariho abantu baza kuyoza bayoza kabiri ku munsi abo baguma nabo nyene nabo twita abatamporere mugabo urumva ntibakora umunsi wose nabo nyene bari ngaha hanyuma ikintu nagomba gushikiriza hari ikibazo mwabajije muti bega kugwaruka rutarakora ibi nibi mubona mworuhimiriza iki nagira ndabishure ndababwira nti uyu mugabo Merance ni umu ingénieur électromécanicien kandi yavigiye mu Bushinwa arakomeye cyane afite master muri ivyo bintu uyu yari umuririmbyi rurangiranwa yararimbanye n'ibihangange by'umuziki ngaha mu Burundi kandi ari umuntu akomeye abo bose murumva ahangomba kuvuga gwagwaruka ruguma ruri akroshe ngo nizibi ngo nivyo ntegeza gukora mu bisanzwe nukuraba mu kibano mugabo urumva yo ndiko ndavuga yuko urumva ko urabona ko bazanye ubworozi bw'inkoko butandukanye n'ubwo twari tuzi ingene babikora babishiramwe ubwenge bwa bwenge rero bagenda kurondera ku ishure ubu bariko barabukoresha nompa mu gukorera abandi mugabo mu kwikorera bo nyene ninuze nigo nico gisabo canke conseil nkunda guha urundi gwaruka reka kwicara muhira reka kurindira ngo ejo ngo nzoronka akazi hari aba mparambwira abajene mparambwira nkabwira nti burya byo bavyiza muretse kurindira akazi kabonetse ni sawa mugabo katabonetse naho nyene ntuce uguma wicaye ikibazo hora bambaza bahora bambwira ngo none wewe ngo aho kazi kapayeje ngo uri kurakora ngo niwe wakaremye ntiwagahawe abishura ntego naragahawe bati none kubera iki twebwe ari twebwe urungika kurondera kwihangira akazi wewe waragahawe nkababwira nti umuntu ari intelligent amenya gusoma ibihe hanyuma akagira comportement ziwe zijanye n'ibihe nkaca ndabaha karorero nti abavyeyi bacu abasokuru bacu ntibaresha ntibagenda kuresha umuhungu akwije imyaka 10 n'ingahe umupapa umuse wiwe akabona yuko yageze mu bigero yaca mwubakira akongera akamukwera amaheje kumukwera akamushingira aheje kumushingira agaca yongera akamugaburira umwaka wose ko burya abarundi ntibabizi mugabo umuhungu aheje kugira mariage guha inkono umukazana bayimuha ahamaze umwaka nukuvuga ko uwo muhungu yarmara umwaka wose wewe atakintu ca ratio azi atazi ngene yakwerewe atazi ngene inzu yubatswe vyose none ivyo ubu biracashoboka ubu juste wogenda ukabwira mutamu tijewe umukobwa ushaka ukicara muhira ukabona mutama kuzaniye umwigema ati uyu niwe muzobana ati nyereka ushaka ndagushirira inzu nibikibaho urimenya kubera iki urugwaruka none gogo rutabona yuko no mu bijanye n'akazi habaye impinduka ubu leta y'u Burundi naho yo twirukana twese wewe tuyikorera ikatwirukana twese abajene b'abarundi bose bize batagira akazi ntibokaronka ko rero leta ivuga iti twebwe ndiko ndavuga leta ndiko ndavuga principalement umugenzi w'abajene umujama w'abajene ko umugenzi w'abajene yavuze ati jewe ndi prêt yo gukora ibishoboka vyose kugira ngo urugwaruka ruronswe umutayi wibanze maze rushobore kuja mu kwihangira akazi gongere ruteze imbere igihugu
kubera iki iyo occasion utayisezisa kubera iki uguma muri defiance uguma wibaza ko ibintu vyoroshe nta kintu na kimwe coroshe nagira ndabereke bafatira akarorero kuraba hamwe n'abandi bose uyu ari gushobora kuguma mu muziki ati jewe nzokora umuziki gusa uyu nawe akavuga ati jewe ntagiye gukora muri Braludi aho nzoba umu electromekanishe wa Braludi ntacyo nzokora mugabo nako bose baravuze bati situation mu Burundi imeze gute ivy'akazi bimeze gute ko bimeze uko akabonetse iyi option reka tuyijemo ni iyi impanuro nashaka guha ugwaruka ruri kuratwumviriza ndabamenyesha nongera ndabashimira kuri kano kanya mwaduhaye kukuza kutwumviriza nagoma nababwire yuko ikeri kimwe mu cerekana yuko nacacere mu civugo bavuga ngo ubumwe ibikorwa amajambere ubwo bumwe abajene bakoraniye hamwe ibikorwa bariko barabikora hama bizobaha amajambere ndabashimire cyane professeur murakoze cyane mwagize neza cyane namwe ndabashimiye cyane kandi muzobandanye muza no gudukubita uhushura aba n'abandi nibaza ko tuzokorana kugira ngo abarundi bose bashobore kumenya kubona yuko payeje itavuga amajambo payeje iri ku kivi ico kivi naco kugira ngo kiboneke nuko mwebwe mufise ivyo bintu bifata amanu zenye ama image mugenda mukababona iyi ni ntango nibaza ko tuzobandanya murakoze murakoze cyane nazi tubemereye ukunyere mufise umwanya muto mukemera mukawuduha tuzoba kwa matwaci murakoze cyane mwagize cyane ndagushimire mapoze murakoze cyane Gael mwakoze cyane Melance murakoze cyane gose ego ene ntibazo yikure ko ngwibemerase nuko reka nabashimire wese bwahevije muri murabana natwe ndababwira nti gwaruka nizere ko ahuri uwagize ico usigarana kandi ugiye gukura amaboko mu mpuzu ikiganiro caguhinduriye ivyiyumviro n'imbono wabaye umuntu avuga ati ngomba kubiki ngomba gukora iki kandi kuneza yawe ni yurundi gwaruka uyimvira no kurundi gwaruka kuri wakazi nuko ndababwira ati kuri mukora Juste Gala Academy from our Shake Black Machine Black Biano Camera yari umusaza mukaba baturindira ibiza byose byo kuri kubiri ko officer wabaza bye bye chaza la vista ula ushilo moshilo hushula none